Amahoro meza. Iki ni igisomwa ca 12 muri 39 co muri ca gitabo citwa JEWE nahisemwo gukurikira YESU KRISTO. Muriko muratwumviriza mwemu yera abane namwe. Incamake y'inkomoko ya Bibiliya. Inkomoko y'ijambo Bibiliya ni ijambo bagerageje gushira mu Kirundi barikura mw'ijambo Biblos ry'Ikigiriki risobanura igitabo. Bibiliya yera ni igitabo kigizwe n'ibitabo 66 vyahiswemwo mu bindi bitabo bitari bike ngo vyanditswe hagati y'imyaka 1400 imbere y'ivuka rya Yesu n'imyaka 100 inyuma y'ivuka rya Yesu, kandi ngo zari inyandiko zanditse ku mizingo, zanditswe n'abantu batandukanye. Ikindi ngo zari zanditse mu ndimi zitandukanye arizo Igiheburayo, Ikiyamarayike n'Ikigiriki, ariko nyinshi zari mu Giheburayo. Ibyo bitabo 66 vyumvikanywe ko vyongera vyemezwa ko birimwo ijambo ry'Imana n'abari basigaranye ishengero rya KRISTO inyuma yo kwicwa kw'intumwa zose. Iki gitabo kigizwe n'ibice bibiri gusa. Hari igice c'isezerano rya kera n'igice c'isezerano rishasha. Ubwa mbere, isezerano rya kera rigizwe n'ibitabo 39 bidonda ingene Imana yaremye isi n'ijuru n'ibirimwo vyose, nuko Imana yabana n'abantu. Ibi bitabo vyanditswe n'abantu 30 mu mwaka w'1400 imbere yuko Yesu avuka. Ikindi nuko mwomenya yuko bidakurikirana bivanye n'igihe vyandikiweko. Ibitabo 17 muri vyo ni ivyo bavugishwa n'Imana. Rero ni vyiza cane kumenya vyari vyandikiwe kugira mumenye igitabo kijanye n'ikindi muri ivyo 39. Ubwa kabiri, isezerano rishasha rigizwe n'ibitabo hamwe n'ivyete 27 bidonda ubuzima bwa Yesu, ibikorwa intumwa zakoze, impanuro zijanye n'inyifato, hamwe n'ivyo Yohana yeretswe igihe bamuta ku kigwa ca Patimo. Bikaba ryanditswe n'abantu 8 canke 9 kuko ntivyamenyekanye neza uwanditse icete c'Abaheburayo. Bikaba vyanditswe mu gihe n'inyuma ya Yesu KRISTO. Umuntu yokwibaza ati ko hariho ibitabo bindi vyinshi, ni ibiki bafatirako kugira bemeze ko igitabo kirimwo ijambo ry'Imana gutyo bakagishira muri Bibiliya yera? Ngibi ibintu 5 nyamukuru bafatirako kugira bemeze igitabo ko kirimwo ijambo ry'Imana. Ubwa mbere, baraba ko Yesu ubwiwe yacemera. Ubwa kabiri, bakihweza ko intumwa za Yesu zacemera. Ubwa gatatu, kandi ko amashengero ya KRISTO yagihuriza ko kirimwo ijambo ry'Imana. Ubwa kane, barihweza kandi igihe candikiweko, kuko ibitabo vyinshi bitari ivy'ukuri vyanditswe inyuma y'igitabo ca Maraki n'imbere y'igitabo ca Matayo, kandi bo bizera ko ico gihe Imana yari yaricecekeye. Ubwa gatanu, baranaraba ko igitabo gifise isano n'ikindi gitabo gikristo. Bahejeje guhitamwo ibi bitabo 66 ndetse no kukigira igitabo kimwe, bavuze ko atabindi bitabo bihari vyemewe
ko birimwo ijambo ry'Imana. Pawulo yavuze ati, ivyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka, kugira ngo umuntu w'Imana abe uwushitse afise ibimukwiye byose ngo akore igikorwa ciza cose. Aho ni mu cete ca kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 ku murongo wa 16 gushika ku murongo wa 17. Mumenye neza ko atajambo ry'abavugishwa n'Imana ryo mu vyanditswe rishobora gusobanurwa nk'uko umuntu abyigombeye. Aho ni mu cete ca kabiri Petero yanditse igice ca mbere ku murongo wa 20. Inkebuzo. Bibiliya irimwo amajambo menshi yavuzwe n'Imana na mpwemu yera na Yesu Kristo n'abamarayika n'abantu benshi batandukanye. Bayavuze mu bihe bitandukanye kandi yavugiwe mu bibanza bitandukanye, hama yandikwa n'abantu batari bamwe. Rero igihe cyose dusoma ijambo iryo ari ryo ryose riri muri Bibiliya yera, dutegerezwa kwibaza ibi bibazo: byavuzwe nande? Byavuzwe mu gihe ikihe? Byavugiwe hehe? Byanditswe nande? Mbe iri jambo nicagezwe kuri jewe? Gutyo bituma tutozimizwa n'umuntu uwo ari we wese. Reka nibutse ko amajambo Yesu yavuze ko ari amajambo y'Imana, nibwo butumwa bwiza. Ayo Yesu ubwiwe yarayashimangiye. Pawulo, Petero na marayika bose barerekanye ko amajambo Yesu yavuze ko ari ayahambaye cyane kuri twebwe ba kino gihe. Yesu yavuze ati, ariko uwungaya ntiyemere amajambo yanje, ari nikizomutsindisha. Ijambo navuze niryo rizomutsindisha ku munsi w'umuhero. Aho ni muri Yohana igice ca 12 ku murongo wa 48. Ijuru n'isi bizorangira, ariko amajambo yanje ntaco azoba. Aho ni muri Matayo igice ca 24 ku murongo wa 35. Uw'Imana yumva amajambo y'Imana, mwebwe igituma mutumva nuko mutari ab'Imana. Aho ni muri Yohana igice c'8 ku murongo wa 47. Impwemu nizo zitera ubugingo, umubiri ntaco umaze. Amajambo ndababwira ni impwemu n'ubugingo. Aho ni muri Yohana igice ca 6 ku murongo wa 63. Petero nawe ati, tuje kwande ga mugenzi, ko ari wewe ufise amajambo y'ubugingo budashira. Aho ni muri Yohana igice ca 6 ku murongo wa 68. Marayika nawe ati, nimugende muhagarare mu rusengero, mubarire abantu amajambo yose ya bwa bugingo. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 5 ku murongo wa 20. Pawulo nawe ati, nabahaye akarorero muri byose, yuko mutame nk'ubwo, ariko mukwiye gufasha abadakomeye no kwibuka amajambo y'Umwami Yesu. Aho ni mu Byakozwe n'Intumwa igice ca 20 ku murongo wa 35. Umuntu niyigisha ukundi, ntiyemere amajambo mazima, ariyo majambo y'Umwami wacu Yesu Kristo, n'inyigisho zihura n'ukubaha Imana, azoba yikakishije ataco azi, agwaye ibihari n'intambara z'amajambo zivamwo igono,
no gutongana n'ibitutsi n'ikekwe ribi n'ibihari bidashira by'abantu bononekaye ubwenge bakuwemwo ivy'ukuri bibwira yuko kubaha Imana ari ukwironderera inyungu. Aho ni mu cete ca mbere Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 6 ku murongo wa 3 kugeza ku murongo wa 5. Sinorangiza ntabamenyesheje umugambi wa Satani umaze igihe kandi ukibandanya wo kuzimiza ishengero rya Kristo abicishije mu guhindagura Bibiliya, kandi aramaze kuzimiza abatari bake. Reka mbanze ndabibutse imigambi ya Satani amaze gukora kugira izimanganye icitwa ishengero rya Kristo. Umugambi wa mbere, ishengero rya Kristo rigishirirwaho rufatiro na Yesu Kristo, habayeho umugambi wo gutoteza, guhamwa no kwicwa k'umwami wacu Yesu Kristo. Umugambi wa kabiri, mu kinjana ca mbere, inyuma y'uko Yesu aduga mu ijuru kwa Se, habayeho umugambi wo kwica abagize iryo shengero bose kugira rizimangane. Umugambi wa gatatu, mu kinjana ca gatatu, hariko hakogwa umugambi wa Satani wabigira intama kandi ari amabingira, ni ukuvuga abigira nk'abakristo kandi atari bo, uko bavuga ko baje kubandanya iby'ishengero rya Kristo rya mbere, ariko bari muri uwo mugambi wo kutuzimiza. Uko urufatiro rw'ivyo bigisha ntivyari bishingiye ku majambo Yesu yavuze nk'uko ishengero rya mbere ryabikora. Ibitabo n'ivyete byadonda ubutumwa bwiza byarahishijwe, bigasomwa n'abantu bake gusa bo muri bo. Kandi uwo mugambi wo kwiyoberanya na n'ubu urabandanya. Umugambi wa kane, mu kinjana c'indwi, havutse idini ridatinya kwica umuntu wese ahisemwo gukurikira Yesu Kristo. Kandi uyu mugambi n'ubu urabandanya, kuko hari ibihugu umukristo adashobora kuryama ngo buce bataramwica. Umugambi wa gatanu, umugambi wo kwinjiza demokarasi mu ishengero rya Kristo, ari nawo utuma hama injyane mu madini atandukanye, kandi uwo mugambi na n'ubu urabandanya. Umugambi wa gatandatu, muri ibi binjana bya vuba cane hatanguye kubaho ubwoko butandukanye bw'amabibiriya, kandi iyo uzisomye ziba zifise icyo zitandukaniye ko naho umenga bavuga bimwe. Ikindi, iyo uzisomye mu ndimi zitandukanye canke ufatiye ku myaka zandikiweko, usanga hari ivyakuwemwo canke ivyongewemwo. Ivyo byose bikorwa mu ntumbero yo kuzimiza ishengero rya Kristo, ngo ntitumenye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Umugambi ugira ndwi, muri ubu buhinga bwa none bwo gutanga Bibiliya muri telefone, harimwo umugambi wagutse wa Satani wo kutuzimiza. Ni ukuvuga ko iyo bakwandikiye ngo update canke mete a jour iyo Bibiliya, nuko haba hariho ivyo bongeyemwo, bakuyemwo canke bahinduye mu buryo ikozwemwo. Ni ukuvuga ko baba bifuza ko ukoresha iyo yahinduwe, ariko igitangaje ntitumenyeshwa icyahindutse ico arico. Byumvikana ko naho bazohindura amajambo yayo ntavyo tuzomenya. Dutegerezwa kuba maso, kuko Satani we ntiyicaye, afise imigambi yo kutuyovya. Arashaka kuzimiza ishengero rya Kristo mu buryo bw'amayeri, aho usanga bigoye kubona ko uriko urazimizwa. Ariko muhumure, Yesu Kristo yaranesheje, kandi ko yamunesheje natwe tuzomunesha. Ikindi mwomenya
nuko iki gitabo ca Bibiliya arico gitabo ca mbere gisomwa cane kw'isi yose. Nawe ndagutumira ngo usome ico gitabo. Nimba bihora bikugora, ndagusengera ngo Imana ikuzuzemwo inyota yo kugisoma. Nawe ugire umwete wo guhora wisengera kugira ngo ugire iyo nyota. Murakoze, kandi mpwemu yera abigishe ibirenze ibyo nanditse. Hamwe woba wifuza ico gitabo cose mu bwoko bwa PDF canke mu majwi, mwotwandikira kuri WhatsApp yacu akamenyetso ko guteranya 257 71 39 41 76. Umwami Yesu abahe amahoro n'umunezero aho muherereye hose. Amen.